Bakunzi ba Kibonobono Media turabaramukije turabahaye bwakeye canke mwiriwe bivanye naho muherereye ko bisanzwe twabashimiye twabakengurukiye kubona mukunda gukurikirana ibiganiro vyacu reka mukagira share kugira ngo nabo bitari bwashikire bibashikire mukagira comment kugira tubone aho mwashimye naho mwagaye tubone ico gukosora nkuko bisanzwe rero twabazaniye bishasha twabazaniye abantu batandukanye kugira ngo tuyage nabo bongere badushikirize ubumenyi butandukanye no musi turi kumwe n'umwuba wawundi yavuga ati umugabo atari so ntumuvuga mwizina reka tumuhe akaryo atwidondore karibu mutamu. Ego murakoze amazina yanje nitwa Ndayize Salvatore basanzwe nkora mu bintu by'uburimyi ndi mu agronome bongera nk'abandi umunywanyi wa Kibonobono Relative Kibonobono murakoze cyane ku mazina ati ni Salvatore akaba kandi umunywanyi wa Kibonobono akongera kandi akaba asanzwe ari no agronome mbisanzwe muri Kibonobono turi abarimyi rero kubona tubaronse mwebwe ngaha kuri micro no kuri ekra za Kibonobono Media niteka muduteye turazi yuko baba twebwe kambere n'abariko baradukurikirana baza kugira byinshi bungutse none mu bijanye n'uburimyi ko numva ari ico gisata mukunze kuba mukoreramwo natwe tukaba turi mu by'uburimyi bw'Ikibonobono nibiki bisabwa Ikibonobono kirimwa gute nibiki biba bikenewe kugira ngo urime neza Ikibonobono bisanzwe kugira ngo urime neza Ikibonobono uronse iyo waguze imbuto ubanza akazitora bakuramwo izo babona yuko zidashobora kumera zibihubwa basigarana imbuto ubona yuko ari nziza zishobora gutera zikamera zazindi bita ngo imbuto irobanuye imbuto irobanuye hama warose ahantu kirimira urarima neza ukubita isuka ugakubita ibinombo kangaza ivyatsi ku buryo asigara ari isi yoroshe ata bintu by'ibinombo bishobora kubuza urugebe rw'Ikibonobono kumera ego hama rero uhejeje kwakiriganiza neza kandi wowe wacaguye isi nziza ukuvuga isi ndende Ikibonobono gishobora gushikana umuzi kure ego fata ahantu hibibuyebuye ntiwogitera kuko hageze mu gihe cici cyo gishobora kuma kubera kitaba kigukira umuzi ko kuravoma amazi agaburira igiterwa kure hama rero washivye si ndende Fransa bavuga ati soro profo hama rero waharinganije neza utangura rero upima ugashikitera ku mirongo ugafata ugaca amabango hama ukayashiramwo ifumbire ifumbire yo muri Nyabarega canke ifumbire ibitungwa inka ihene canke inkwavu gutyo ubibona nyene mase ikirundi hari akantu rero mucishijemwo ngura cangwa amabango mu bisanzwe abarimye nk'ubu urabona twe turi mu gisagara ca Bujumbura niho turi muri uno mwanya hari undi muntu usanga ari nko mu Cendajuru uvuze ati guca amabango mbega ni kwimba ikinogo ibango ni giki tocita nka kirya kinogo umuntu yimba kugira ateremo igitoke kugira ateremo ikindi giti oya ntushobora guca ikinogo kingana n'icyo guteramo igitoke ahubwo urajema n'isuka ahantu nyene ubona ko ushobora gushirayo nk'igipawa c'amase hama hagati y'intuze weje gucushira ayo mase y'ikirundi canke amase y'ibitungwa yo caye muri Nyabarega gutyo hama ugacutera ku metero zingahe kuri zingahe mbe uregeranya canke uratandukanya kugitera biri kubiri hariho umurimyi avuga ati jewe nshaka kugitera cyonyene atabindi biterwa nteyemwo akaba n'uwundi avuga ati jewe ndagiteye nzoza rateramwo uduharage udusoya canke utunyene duterwa tundi kugira ngo abo babona bivanye n'amikoro afise canke n'itongo afise ngeringana ugitera cyonyene ushobora gitera ku metero 2.5 canke ku metero 3 rero hagati y'ibango ni hagati y'ikinogo n'ikindi uteyemwo ushiraho upima imetero 2.5 canke imetero 3 aho rero tukagitera cyonyene atabiterwa uzoshiramwo igihe nawe ukeneye uzogitera ati zoza darimamwe ibindi ushira ku metero 4 canke 5 ku buryo kimaze gukura cyane amashami yacu adashobora guhwana ngo azibire isi bya biterwa yashezemwo byo hagati nyene mu murima bishobore kuronka umuyaga umuco ukwiye umva uvuze ati ku metero 4 canke 5 haca hasigara ikibanza hagati ushobora guteramwo ibindi bintu ku yindi mirongo aho hagati nyene muri ico giterwa turakunze kubona igiterwa c'Ikibonobono ubukoko bugitera mbevyo babiva kuki ko usanga kiri nk'ahantu ku murima ugasanga nico cagiye ku bukoko ibindi biterwa atabukoko bwinshi buriko
mu bisanzwe igiterwa cy'ikibonobono ni igiterwa gikundwa n'ubukoko bwose. N'igihe kibonobono itari bwaze benshi bamwe bari babizi barashaka gitera hirya bakakikuza umurima kugira ngo ikingire bya biterwa bindi mbumbarugo biri mu murima. Kuko ubukoko iyo buje wakikiguje ku murima buca bushikira buza kujya kuri ico kibonobono bigasha bituma rero bya biterwa bindi biri ndani bitashobora gushikirwa n'ubwo bukoko. Hamuje gupompa upoma uca kibonobono kugira ngo bwa bukoko buce bupfa. Urumva ikibonobono ni igiterwa gikundwa n'ubukoko, ubukoko buragikunda cyane nka bijya by'amavubi n'ubundi bukoko bwose buragikunda cyane n'ubunyegeri. Cyo gituma rero gisabwa pompa. Urakoze cyane. Mbega muvuze ibijanye no gupompa nyene, ni imiti yihe muhanura abarimyi b'ikibonobono gukoresha igihe cyatewe n'ubukoko? Ubwo buntu bw'ubukoko bw'ubunyegeri canke amavubi ivyo bibijya bashobora gukoresha umuti witwa dudufenos. Dudufenos urashobora kuyikoresha ubukoko upomvye urapfa. Murakoze cyane. Reka rero dusimbize tuve kuri ico kijanye n'igiterwa cy'ikibonobono n'ingene cyo pompa. Hageze rero aho gufumbira. Mwatubwiye yuko ushobora gushiramwo amase y'ikirundi canke umwavu wa nyabarega, ibintu mwene ivyo. Hamwe mbere n'umwavu w'ikizungu sinzi ko ukunda. Oya, umwavu w'ikizungu nitwohanura abarimyi yuko ukoresha ujya mvarugana nitwohanura abarimyi kugira ngo bawukoreshe. Kuko ujya ni kuko igiterwa cy'ikibonobono n'injabuka amazi. Yego. Yerera igiterwa cy'ikibonobono n'injabuka amazi, ufumbije ijya fumbire ijya mvaruganda. Birashika yuko hariya tuzogishorera bashobora gupima akabona twakoresha ijya fumbire mvaruganda ugasanga ntituronse isoko. Cyo gituma twahanura hari yindi fumbire umuntu ashobora gufumbiza yitwa Nutriplant yo muri Green World. Iyo rero twahanura abarimyi bashaka kuyifumbiza kuko ni nyongera musaruro kandi ni fumbire kama iva mu bimera atari mvaruganda. Kandi iratuma ni nyongera musaruro kuko uyifumbije iratuma n'umusaruro uba mwinshi cyane. Nutriplant ni ifumbire y'amazi kandi ikozwe mu buryo kama ariyo bita ngira ngo fertilizer biologique. Yego. Ni gute rero ikoreshwa kugira ngo kubera turakunze kubona nk'ibiterwa bimwe ushobora kubishira ku ifumbire ugasanga byaciye bimera nabi canke bikaba neza gusumba sinzi canke ugasanga ntivyamye canke ugasanga byaciye bimera nk'ibizingamya bivanye nuko umurimyi atamenye neza ingene iyo fumbire ikora. Ni gute rero mwodusigurira ingene iyo fumbire ikoreshwa? Iyo fumbire ukundi ikora urumva na amazi uyigura ari amazi. Yego. Ni liquide mu gifaransa. Mu ncamake rero mu kuyikoresha akamililitiro kamwe canke tuvuga gasese kamwe gahura n'ilitiro y'amazi. Fate nk'ipompo y'amalitiro 15 ijya muntu aheka mu mugongo. Yego. Ushiramwo amamililitiro 15. Ukuvuga ukoresha kaya gaserenge ukavoma iyo Nutriplant. Habaciye ku burongo. Habaciye kuturongo kujya serenge. Ije bakoresha kwa muganga canke bakoresha mu gutera ibitungwa. Habaciye kuturongo. Curaba ipompo yawe amalitiro y'amazi ajamwe. Yego. Baca rero uvoma nimba icamwo nk'amalitiro 15 cyangwa 16 uvoma iserenge kwageza kuri 15 cyangwa 16 bivana n'ingene iyo pompo ingana. Yego. Ukuvuga ko mililitiro imwe ihura n'ilitiro y'amazi. Nimba ipompo yawe ifise amalitiro 15 uvoma n'iserenge amamililitiro 15 ushyiramwo ukavanga. Yego. Hamuvanze rero ugenda mu murima ugapompa. Mu bisanzwe ni engrais ikora ku mababi ica mu mababi mu gupompa hama kikinjira no mpaka no mu mizi. Kandi iyo Nutriplant no kuvuga rero yuko turiko turapompesha turiko turafumbiza Nutriplant turapompa no ku mababi igashikako. Hanyuma iyi fumbira rero igiterwa nayo ica hehe? Iyo Nutriplant iyo uyipompa ica mu mababi. Ica mu mababi musanzwe hajya ibabi irafise utuntu tudutoboro. Nako no vuga ngiye twitwa mu Kirundi mugabo mu Gifaransa twita stomate. Tutoboro rero turi ku mababi nitwo ica yinjiriramo kinjira mu giterwa indani mpaka no mu mizi gace gifumbira. Kandi rero gihe uhaye urapompa uhafumbira nyene iyo Nutriplant kirazira ko bikora ko zuba. Bikora mu gitondo gushika saa 2 cyangwa ukahera nka saa 10 saa 11 mpaka ku mugoroba niyo ifata neza.
bikoze mu masaha izuba rikaze burya ubwo butoboro buri ku mababi bwamaze kwiyugara iyo fumbire ikiba impfagusa. Icyo torero twobwira abantu bazoyikoresha yuko nukuyikoresha cyane cyane mbere je no hanura ahantu ko kuyikoresha nko ku mugoroba kuko no mwijoro kiraririnjira mu gitegwa ko nta zuba riba hari yaraka. Murakoze cyane. Nico rero nari navuze ati hariho abantu usanga twagiye mu murima ngo twapompye ngo twafumbiye tugasanga ivyo twakoze sivyo kubera twabigize nk'akarorero twapompye ari saa sita canke twafumbiye ari saa sita y'umutaga izuba ririko riraka. Urumva ko ruba ruruhombo. Mu gusozera muri kibonobono turifuza umwimbu mwinshi w'ikibonobono ku barimyi bariko baratera muri iki gihe. Mwobahanura iki mu majambo make? Kugira uronke umwimbu muri kibonobono nuko ikibonobono bwa mbere ubanza ukagitera aha mu gatasi. Ugiteranye n'agatasi hazogera yuko hashika iki cyaramaze gushikana imizi kure kidashobora kumishwa n'izuba ngo hama ngo uhobe umwimbu. Hama kuko ugiteye nko ku mpeshi nikiba kirashikana imizi kure bica bituma izuba ryatse kaja cuma. Ariko wagiteye nka mu gatasi mu kwezi kwa11 kwa 12 kiba cyaramaze gushikana imizi kure hanyuma kaca gitanga umwimbu neza. Hama ikindi nuko twokoresha iyo fumbire y'ibitungwa canke ya nyabarega twashira imbere yo gutera twashira mu binogo hama tugakoresha niyo Nutriplant igihe igiterwa kibaze kugira nk'ababa anatanu baza turapoma kandi mu kuyipoma urapoma bisaba ko upoma nka uheje gupoma ukompo wa mbere usubire waciye nk'iminsi 10 canke iminsi 14 ugasubira gupoma cyo bituma igiterwa gikurana inguvu kaje gitanga n'umusaruro munini cyo cimbuka cyane. Nohanura rero ko abene gihugu bokoresha ifumbire y'ikirundi canke bagaca bakoresha niyo Nutriplant kugira baronke umusaruro kwiye. Murakoze cyane. None ko ari igiterwa kimara igihe kitari gito kirashobora kumara mbere n'imyaka nk'indwi. Muri iyo myaka indwi yose woga umupompa ushira ko iyo fumbire. Mu bisanzwe ikibonobono ni igiterwa kimara igihe kirekire. Gituma rero ico gihe rero kubera kimara igihe kirekire uko ubonye yuko nyene ukeneye umwimbo uguma uragitabira. Urabona ko n'igitoke iyo kimara n'imyaka byinshi kusumbya n'ikibonobono. Kirasaba kuguma ukirimirira kugira ngo uronke umwimbo. N'ikibonobono rero kirasaba uguma ukibagarira mw'iyo myaka kizoba kiri kwiyotere umukibagarira bwana nyene ugifumbira kugira ngo kiguhe umwimbu munini ukwiye cyane. Murakoze cyane. Kubanywanyi eka mbere n'abandi bose bari bamaze igihe babaza ingene umwavu canke ifumbire Nutriplant ikoreshwa turahejeje kuronka umuhinga akaba n'umunywanyi wa kibonobono nyene abidusiguriye neza reka tumusabe yidondore tuce dusozera. Ego jewe nitwa Ndayize Salvatore umu agronome onge nkaba umunywanyi wa kibonobono kandi kibonobono ndamaze kukirima natangwe no kugisarura nico gituma byose ndabizi ingene giterwa n'ingene kirimwa n'ingene gipompwa. Mwoshobora no kuduha kanimero kanyu kugira ngo nuwo bakenera kugira abasabe ubundi bufasha mumufashe mu bijanye n'uburimi. Akanimero kiwanje mu Kirundi ni 67 amajana 242 amajana 43 mu Gifaransa ni 67 740 403. Murakoze cyane nyakubahwa Salvatore umunywanyi wa kibonobono akaba no muhinga mu by'uburimyi turagushimiye kuri aka kanya munduhaye nizera ko n'ikindi gihe nitwabakenera tukabikorako muzotwemerera. Yego murakoze namwe kuba mwatwakiriye mwakino kiganiro. Reka ubundi nejo mwadukenera byo dushoboye twobafasha. Murakoze cyane. Reka rero tubandanya dushimira mwebwe mwese mubandanya gukurikirana ibiganiro byacu kuri Kibonobono Media. Reka mbere mwese mubandanya kugira share mukagira sabone ku rubuga rwacu. Reka mbere mwebwe mugira commentaire kugira mugire ico muduterereye nk'ivyiyumviro turabashimiye. Murakoze cyane.